Reka nagomero cyane mwaramutse wewe unteze amatwi kuno mugoroba nizere yuko umeze neza aho tumbereye ushaka kuba ahantu kumbura amasari mu gihe canka ari ku murango ariko mve ko ndakuramukije cyane nanaguha n'ikaze kuri no chaîne yanje Apple Business. Ni chaîne cisha kwibintu bitandukanye harimo ibijanye n'indero bijanye n'ikibano ibijanye no kwiteza imbere entrepreneuria. Amazina yanje nitwa Apollinaire Nikampaye. Tusangira kiyago kimeze neza kuno mugoroba kiyago kivuga hanini kubijanye n'abakozi b'Imana canke n'abakisu bijanye no gusenga ariko soko ndumuhinga bijanye no gusenga ariko nivyo umuntu aba yihweza tuba mu bantu turaja gusenga turaganira n'abasenga murumva neza ko hari izo dutekereza kumenya nanje nkasanga nyine hari ivyo nabonye nkaza nkavuga nti nzobisangira n'abakunzi b'urubuga rwanje umusurizi nayo munsi twaje gusangira kubajejwe kumbura ma eglise araba patiri araba pastori araba shehe batandukanye no tugiye kuganirako murabona ko turi mu isi ubunye gutera imbere bihamagarirwa umuntu wari wese gukora dukoresha ingufu zose dukoresha ubwenge Imana yaduhaye kugira ngo tureko twoshika kwiterambere rero nashatse kubabwira kubayagira ivyo nabonye ko ama eglise abarongo ama eglise barafise harantangere mu bijanye n'iterambere ry'abantu mbene uvuga gusumvya n'abandi barafise harantangere kubera ko bafise abakurikirana benshi basaba bagamburukira benshi bafise ababitura benshi kubazo bitandukanye ubwo no munsi ngo tugiye kuganirako burya gusenga ni vyiza n'ibintu vy'amateka umuntu wese ahamagarirwa gusenga duhamagarirwa gusenga twese duhamagarirwa kwitura iyo Mana duhamagarirwa kugamurukira iyo Mana twese turabihamagarirwa ariko ugasanga abatwigisha byo gusenga abigisha byo gusenga araba patiri araba pastori araba profete abatandukanye bose bigisha ijambo ry'Imana bakatwigisha kenshi gusenga kenshi kwisonzesha gukora ivyo byose nyine tugamburukira Imana twame mu isengero ku magiriza mwamwe niko usanga bimeze ugasaba umuntu asenga kenshi kashoka ku munsi ariko nta munsi abajejwe amagiriza bajejwe imitima y'abantu bijanye n'ivy'Imana bashobora nk'ikorane kigisha abantu kurwanya ubunebwe cigisha abantu kwihangira imigambi cigisha abantu korora cigisha abantu kuvavanwa n'ubukene ugasanga ibikorane nk'ivyo ntibiba ibikorane kenshi biba n'ibikorane byo gusoma ijambo ry'Imana Imana ivuga kandi vyiza cyane ariko bakozi b'Imana ni vyiza kandi harageze niba hatararengerana ko abakirisi mubigisha mukabigisha ivyo gukora mukabigisha kuvavanwa n'ubukene buryo buraryoshe kwigisha mu ijambo ry'Imana yambaye neza yariye yahaze mu mufuka afise yakantu birahimbaye gose kandi buraryoshe ko umuntu afise yifashe neza mu kijanye n'ubutunzi adakenye buraryoshe ko akorera Imana biranashoboka gusumvya umuntu nirazi ko avarara ubusa umuntu azi neza yuko kumwe atazora minervare y'umwana wiwe umuntu azi ko bizogorana kugira ari hinzu uzi kwigisha mu ijambo ry'Imana ko Imana imukunda kandi uwo munsi azi neza yuko adava ari hinzu nyene zagomba kumusohora biramaze mukavyumvira biraryoshe kwigisha mu ijambo ry'Imana yifashe neza azi ko ari hinzu azi ko afungura azi ko yambara azi ko arihira amashuri abana biwe uyo muntu biraryoshe kumwigisha ijambo ry'Imana rero murabona uko abakozi b'Imana bijukira kwigisha abantu bakagira bikorane byo gusoma ijambo ry'Imana byo kubabwira amajambo yose muri Bibiliya ugasanga n'abakirisi barabishize mu mutwe uko ari gusenga kenshi ari kwisonzesha natanga ugasanga n'umunyeshuri mwigana akareka gukora examen agasiba session agasiba examen ngo Imana izobikora none Imana izokora examen sindiko navugira Imana ariko utaje gukora examen nutavyuka gukora nutavyuka kurima nutavyuka kugirana Imana izozana ibintu nyene ibikore mu ijuru bikore ibigo utabikoreye gusenga birakenewe dusenge dukora ariko kadukora tunasenga zose bigire rimwe
hari abantu bashobora gufata indwi yose guhera ku munsi wa mbere ku munsi w'Imana adasiba mu isengero agaruka gitondo umugoroba atahereje ikintu amaboko. Uyu muntu azotera imbere by'ukuri. Sinzi ko mushaka bose vyinshi mu bijanye n'ubumenyi bw'Imana mu nsunzu, ariko je mba ndiko sangira ivyumviro namwe umwe wese arafise uko abona ibintu, je ndiko mvuga ko ndabibona. Paul Mweranda yaranabivuze udakora ntakajye. Mbona ko Paul Mweranda barakoze na barakora hama sinzi ko muketi yandikiye abanyetesalonika abahimbiriza gukora, anababwira ko udakoze ntakajye nivyo yongeyeko. Aravuga ati kuba je ndiko ndakora kwatse ko turakora ntisoko twari kubura ivyo turya, soko twari kuri ivyo dukeneye, ahubwo twashatse kubaha akaroro ko umuntu wese amarirwa gukora. Ntumva yuko nutakoroka muja gusenga misi yose igitondo umugoroba umwanya wo gukora ukawuheba, narya birivuga yuko udakoze ntakajye. Ntumva ko utazokora kurikiza ijambo ry'Imana, ariko nabwo n'umuhinga mu vy'ijambo ry'Imana, ariko no kuraba neza dukore dusenga. Hanyuma ama eglise ibikorwa bikorane byo guhamagara abantu gusoma ijambo ry'Imana, bakabija mu ry'Imana abati muri ibyo bakarisigurira abantu, nibagene ibikorane bahamagarira abantu, bagire ibikorane byo guhamagara abantu gukora kugwanya ubunebwe, babigisha ukuntu bashaka kugira ngo abapasiteri babahinga mu by'ijambo ry'Imana, barende n'abahinga mu bijanye n'ubutunzi basigura ba Kristo ko bakwiye gukora, ba motive, barende demotivateur, bafasha abantu kwiteza imbere, bave mu bunebwe, bave mu bukene, n'abana baje kwiteza imbere, baje ku mirimo, baje ku kivi bakore, gutuzosanga Afrika yacu ubundi bwacu buri ko buratera imbere. Rero nashatse kuvuga ko abantu bajejwe imitoro vy'ijambo ry'Imana bafise uruhara ntangere mu no gusigura abantu gukora kugwanya ubunebwe kugira ngo dushike kwiterambere rirama. Atari ko no gusanzwe gusigura abantu ijambo ry'Imana, ahubwo barone n'abahinga basigurira abantu ibijanye na entrepreneur y'ababigwanyi babikorere ko bagwanya ubunebwe, abantu bafata umwanya kuko uko bajya bagamburuke baje kubuza ijambo ry'Imana. Nina abantu batuma ngo basigurire no kugwanya ubunebwe no korora no kurima kijambere, bakabarondera abahinga bazobita bakora bagamburukira. Nuko nibaze ko bamije video yakuriye akamaro. Reka ndagushimire gose banye nanje. Nize neza ko ino video yakuriye akamaro. Ntureke kugira partage ko taragira sabone, ndabwira sabone ku chaîne yanje Apple Business. Andazi neza ko atari nyungu uzohakura na rombo zako zose naho utaha wakoze kubana nanje.